Agahaze abarundi barayamaze batigara hara mu ruganda ntibacura. Kuva Burundi bwikukira intwaro zagiye zirakurakuranwa, ariko indyane muri politike, ibibazo by'ubutunzi n'iterambere, intwaro ibereye, ubutungane n'umutekano bisa n'ivyabaye akayobera abahinga. Hazi iki kugira ivyo bibazo bivuga uti umutinya kure? Agahaze nakagishyiramwe ifokodera izoza riraha abarundi kugira bashikirize ibyo bagona, berekana aho babona agahaze kugira ubundi bwogorore. Agahaze sokuruza bati cyumugiwe muri fokode ahari boneza z'Uburundi, ahari boneza z'Uburundi. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992 Uburundi bwarinjiye mu ntwaro y'imigambwe myinshi. Gushika mu mwaka w'ibihumbi 2005 intwaro zagiye zirakurikirana, naho tubazo tutabura, ubutegetsi bwarareka imigambwe ikabandanya ikora mu mwidegemvyo. Mu bihumbi 2005 CNDD-FDD yaje isanga hari umwidegemvyo mu migambwe, mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro muri politike no mu bimenyesha makuru mu Burundi. Inyuma y'umwaka umwe gusa, no kuvuga mu 2006, CNDD-FDD mu mvugo yarerekanye ko abansi ifise ari migambwe batavuga rumwe, amaradiyo n'amashirahamwe yigenga. Imvugo yahavuye ijana n'ingiro kuko imigambwe yaraciwemwo amashami, haravuka n'ijambo ry'igifaransa mu mukenyuro wataziriwe nyakurization. Mbere vyanashitsaho abakuru b'imigambwe, abamenyesha makuru, abaharanira agateka kazina muntu nabo nyene bafungwa. Indyane za politike zo mu mwaka wa 2015, indyane zaturutse ku kiringo cya gatatu c'umuhisi President Petero Nkurunziza, zaje zihuhura n'ivyahuha. Imigambwe n'amashirahamwe vyarafuswe, amaradiyo araturirwa, abamenyesha makuru, abanyepolitike n'abaharanira agateka kazina muntu barangazwa, mbere bamwe banashigwa no ku ntonde z'abagirizwa gutembagaza ubutegetsi mu 2015. Abatomowe babandanije bakorera mu cuka kidasanzwe. Mu kiganiro Agahaze cy'uno munsi twashimye kuza gushimikira ku karorero k'umugambwe SNL wahoze witwa FNL mbere yuko ucibwa ubunwenwe, ariko abanyagihugu bakaba barerekanye ingene bafise ku mutima uwo mugambwe mu kugunda amajwi. Umugambwe ukaba wari wabaye uwa kabiri, unaronka n'ikibanza n'uruvugiro mu nama nshingamateka mu matora yaherutse. Mbere y'umwaka umwe gusa kugira ngo Uburundi bwinjire mu matora y'abashingamateka yo mu 2025, uwo mugambwe SNL ukaba ari n'umwe mu migambwe yasa nuko ifise ijunja ryo kuzohangana n'umugambwe CNDD-FDD. Bigaragara ko uwo mugambwe uriko urasamburwa hakoreshejwe bamwe mu ndongozi z'uwo mugambwe. Aha ni naho abatari bake bibaza, mbega mu Burundi ikibanza c'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ni ikihe? Kuki CNDD-FDD yivanga mu itunganywa ry'iyindi migambwe? Kazoza ka demokarasi mu Burundi nakahe? Kugira duce hirya no hino kino kibazo mu kiganiro Agahaze cy'uno munsi, abatumire ni batatu. Uwa mbere ni Agathon Rwasa, akaba anarongoye umugambwe SNL uriko uvugamwo ibibazo muri kino gihe, akaba ari n'umushingamateka. Agathon Rwasa, nimba munyumva ndabahaye mwiriwe. Mwiriwe neza. Kaze muri kino kiganiro. Murakoze kandi ndamutse nawe dusangiye ikiganiro nabaza kutwumviriza. Murakoze namwe. Umutumire agira kabiri ni Antoine Kaburahe, umwe mu bicocero mu mwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi, akaba anarongoye groupe de presse Iwacu. Antoine Kaburahe, namwe mwiriwe, kaze no muri kino kiganiro. Ego cyane, urakoze Gilbert Niyonkuru, yaramukije Umushingamateka Agathon Rwasa na Pacifique Nininahazwe. Pacifique Nininahazwe nkuko muto mwavyumvise bazabana muvuze no mutumira agira gatatu muri kino kiganiro, akaba narongoye ishirahamwe Fokode, rimwe mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro muri politike. Pacifique, kaze namwe muri kino kiganiro. Murakoze, nanje ndaramukije abatugiye gusangira ikiganiro,
ndaramukije kandi n'abazotwumviriza. Ego. Gilbert Niyonkuru muri kumwe namwe kuri mikro, mpaye ikaze mwebwe mwese mugiye kumviriza kino kiganiro. Akabazo ka mbere reka ndagatangurire kubona nahereye ko Umushingamateka Agathon Rwasa si rya mbere bishitse ko umugambwe muba murongoye usamburwa duhereye ku mugambwe FNL. Mbega ibi abarundi bumva biriko biraba mu mugambwe CNL hari isano bifitaniye n'ivyabashikiye muri kahise? Nimba mukenyero mushasha, uwo mukenyero wo muha insiguro izihe n'intumbero yihe? Ibiriko biraba ntaho bitaniye n'ivyabaye muri kahise, kuko kumbure ni ibintu bamwe batazi, ariko umugambwe CNDD-FDD kuva ugitangura kubaho ntiwigeze wemera ko hari abandi bantu bogira ijambo mu vya politike mu Burundi. Ibi ndabivuga nishimikije ivyabaye muri iriya myaka. Baraje baradutera za Cibitoke, turagwana turabanesha, barasubira dutera muri za Bubanza, igenda uko nyene. Mu nyuma aho ivyo byose babikora kubera ivyo bari barimwo na Buyoya, ivy'imiganiro vyabo bitekurutse, twagiye gusubira kumva biburutse baje muri 2003 inyuma y'amasezerano bari bagiranye na leta muri Afrika y'Epfo. Kandi naho nyene murazi yuko ikintu bihatiye gukora kwabaye guhiga buhongo abaparipeutu FNL. Iyo ngendo rero barayimenyereye muri 2009 2010 muribuka bazananya kuri muri paripeutu muri FNL icyo gihe. No kuvuga mukiri mu Rwanda. Twamaze gushika i Bujumbura. Baratwanye ko tugira kongre kubera bari bafise abo bashaka gushira imbere ba pasteur n'abandi. Mu nyuma barazana n'abantu bitwa ba Kenese bakwiye mu Bubirigi. Ibintu biraba uko vyabaye. Inyuma yaho murazi yuko barahiye bakarengwa ko ntashobora no kwitwa umu FNL. Ari no nabajije mu Kayanza igihe kimwe uwitwa ko yari yaserukiye leta mu biganiro, ndamubaza nti mbega none mwebwe wewe ko ariwe twicaranye mu biganiro, umukuru w'igihugu ko ariwe twasinya amasezerano yo guhagarika intambara, uyu munsi muhera he ngo muvuge ko ntashobora kwitwa umu FNL? Icyo kintu ngira ngo n'uyu munsi ntazopfa kimpariye kumbure. Uyu munsi rero biriko birabasa umukenyuro mushasha, ni vya bindi byuko bashaka kubaho wonyene, bagaca rero bagira amahirwe ko wa Murundi wa kera yivugiye ati ugusumbya ibijumbu agutwara ivyo ntavuze. Abantu benshi kubera baja muri politike kubera guhahamira amaronko, iyo babahendesheje utwo babahendesha biroroshe ko bagenda bibaza ngo barashitse, ariko icagaragaye nuko abagiye muri iyo nzira siko bashitse ku byifuzo byabo, baba ariko barakoreshwa gusa kugira ngo abo bari ku butegetsi bo bahangame. Si bishasha rero, ahubwo ni igihe rero cy'uko abarundi babona vy'ukuri uravye aho igihugu kigeze, yuko hakwiriye yuko abarundi baja mu nzira yo kurondera kwikura ko iyi ntwaro y'agacinyizo. Uno musi naye nababajije akabazo imbere ko mpijamba abandi, ibi biriko birashika vyo ubu mwibaza ko vyoba biturutse kuki, ko hari haciye igihe bisa nuko nubwo bitoroshe ko mukora neza nkuko imigambwe yategezwa kwisanzura nkuko vyari imbere y'u 2005, ariko turabona ubu no musi hari imishamirano mu mugambwe. Ibiriho no munsi nibaza yuko urongoye umugambwe CNDD-FDD yarabivuze yuko ngo ntegerezwa kuba nteza kuba umugenzi wa CNDD-FDD canke nkinjira muri CNDD-FDD, ngo nimba twaharaniye bimwe ngo atari uko ngo bizoba guzobibona. Bisigura iki? Bisigura yuko nta wundi muntu abwirizwa kugira uruhara muri politike kiretse CNDD-FDD. Nababwiye iyo n'ingendo bamanye kuva na kera. Uyu munsi rero kumbure bigiye ahagaragara gusumba, kuko twagerageza gupfukafuka twibaza abantu kumbure bazokwihanura, mugabo murabona ko vyatevye bigasendwa, leta igatunganya ikoraniro kaminuza rinyuranye n'amategeko y'umugambwe, rinyuranye n'ivyo amategeko y'igihugu ategekanya. Uyu munsi rero aho tugeze, nibaza yuko abarundi bose bobona yuko mu by'ukuri si neza y'igihugu iraje ishinga abana bariya b'abanyepolitike bamwe bamwe, ariko n'agatima k'amaronko gusa. Hanyuma rero ibi bibaye kubera yuko umwaka uzana amatora,
ayo matora mu mvugo z'abasendedefdede baravuga yuko bakeneye yuko Agathon Rwasa ndabona umenga muvuye ku murongo sinzi yuko muri ko muranyumva mwosubiramwo ijwi riragarutse ndavyumva. nareko ndavuga nti ibiri biko biraba rero mu bisanzwe umwaka uza murazi twimirije amatora ayo matora rero bamwe muri CNDD-FDD ntibagira impungenge zo kubivuga ku mugaragaro ko bashaka ko intebe zose 100% zibi za CNDD-FDD urumva rero udashobora kuborohereza canke ngo yemere ivyo uwo niwe baca bajana niyo mpamvu rero bariko baragira ivyo bariko baragira kuri CNL. Mbega none uyu ahari avugwa Nestor Girukwishaka n'ubu ntibirakunda ko mushobora kuvugana murafise ikizere ko muzoshobora kumvikana umugambwe ugasubira kubegukira canke hari ukundi kuntu mwateguye mugiye kubandanya politike? Sinibaza yuko uyo muntu ariko arakoreshwa n'abari abantu ko araho urira ngo twumvikane kuko ntidutumbereye bimwe. Abasenere bagumara abasenere abo nabo n'abasenere dede aburumva yuko bakora ivyo dede ishaka guhuza rero murumva ko bica bigorana kuko yaba bashaka yuko tunahuza none ko base yuko tugira ikoraniro kaminuza bikwereka neza yuko ivyo bivuga ngo twokumvikana yuko ababaha akazi ababatuma ntavyo bakeneye ntavyo bashaka icyo bakeneye nuko baronka abantu bitirirwa umugambwe mugabo uwo mugambwe baramaze kuzimanganya nico ni ko kuri kuhari. Ego Antoine Kaburahe mumenyesha makuru politike y'u Burundi murayikurikira cyane kandi mwayanditse ko ibitari bike mwumvise insiguro umushingamateka Agathon Rwasa ariko aratanga ati sakubu ahubwo ni kibazo kihari kuva bakiri mu muhari ugwana bamye bahanganye n'umuhari wa bwana CNDD ico gihe witwa FDD mwebwe hari yindi siguro mubona ivyo asigiye umushingamateka Agathon Rwasa byabanyuze? Murakoze cyane Gilbert. Ikintu cyambere je no vuga nuko dukwiye kwibaza tuti mbega iki twita demokarasi tucumva kimwe kuko si mu Burundi gusa bashaka hariho abashakashatsi benshi muri Afrika batamwe kwibaza bati mbega hari ibihugu byo mu matora bikavuga ngo bigiye mu matora mu migambwe myinshi ngo guhiganwa ngo amatora hama inzego zikavuka ariko rero hari navuga bati mbega ubwo buryo uwo mwanya ibihugu bimwe bimwe muri Afrika sivuze vyose bishira muri ivyo bintu bita amatora bita demokarasi birakenewe ko aho usanga les règles du jeu novuga uko demokarasi ivuga amatora siko biriko birakogwa ubu mumbabarira ngira twari kwaba tugishikira Gilbert code electoral itegeko ibwirizwa rizohagarariye amatora mwaruvye ryatowe none ukuntu kuri abantu bazoja mu matora bagende kumbure ko Antoine Kaburahe munyemereye turaza gushika kuri ico kibazo nkuko mwari mubivuze uno munsi mwebwe ibiriko birashikira umugambwe CNL mubiha intumbero iyahe mubihuriza ko n'umushingamateka Agathon Rwasa canke mwebwe murafise indi siguro muha muravye ukuntu ivyagiye birashikira n'iyindi migambwe kuva mu 2005 aho umugambwe CNDD-FDD uziriye ku butegetsi? Ego urakoze kunsubiza inyuma mugabo ndavyumva cyane. Bon nje nebaza yuko ibi umushingamateka Agathon Rwasa avuga birumvikana yuko bibabaje kumva yuko
uko dutahura je sindi umuseneri canke mu CNDD canke nta mugambwe ndi mu mugabo kabumenyesha amakuru iyo ndiko ndaraba ingene biriko biratunganywa ndabona yuko iyo nzira atariyo ni ukuvuga rero yuko ivyo ariko aravuga ati kuva kera wabihereye kuti ivyo bise kunyakuriza harabaye Frodebu nyakuri harabaye Prona nyakuri umengo hariho ukuntu umugambwe utegerezwa kugira ishami rijana n'ubutegetsi ivyo rero ntibiri muri senere gusa biri no muri migambwe yose aho rero nibaza ntabo birangira ko cyane kuko ugiye muri Prona ugiye muri Frodebu no muri senere hoho niho aragahomera bunwa ubu vyarabaye vyarigeze biraba kandi baza kwizwandanya biba kuvuga rero yuko uko tutahura uko twategeza gutahura demokarasi siko iriko irakogwa hama rero ngira mbe ndabangira kukungene nayo ko ndavuga nti birakenewe ko tuja muri demokarasi kubera turakigarukako ego Pacifique Nininahazwe namwe mwaranditse ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook kumugira icyo muvuze ku biriko birashikira umugambwe CNL hanyuma uno munsi namwe muravye insiguro umushingamateka Agathon Rwasa yatanze muravye ibyashigiye birashikira amashira hamwe yigenga ibyashikiye amaradiyo ibiriko birashikira umugambwe uno munsi mweho muha intumbero iyihe ivyo ibi biriko birashika mu mugambwe CNL. Jewe cyambere novuga nuko ntatangaye natangaye bino bintu babikoreye CNL biri mu murongo umwe ubandanya kandi umaze igihe kirekire cyane gombe dufatire kuri 2015 twebwe nk'igihe twiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza amakuru twari dufise ajanye n'imigambi ico kiringo cyari gifise kwari uko bafuta imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bita kwibagora opposition avuga ati iratugora iyo tuyivaneho kwari uko bafuta aya mashyira hamwe yigenga nayo nyene bavuga ko abagora kwari uko bafuta ibinyamakuru vyigenga navyo nyene bavuga ko bibagora rero uravye ku bintu vyagiye birakurikirana ibinyamakuru bikuru byari biri mu Burundi byarirukanywe bimenyesha makuru ibinyamakuru bagira ibyanditse gusa bimenyesha makuru byari bihari bitari bike byarirukanywe mu nyuma barasana buke urabona ko bagerageje gusubira kwemerera nk'amaradiyo amwe bari bugaye mugabanje kuyaha amategeko ko hari ibintu badashobora gusubira kuvuga hanyuma ikinyamakuru novuga cyaboneka cyari cyasigaye gushika ubu uko byari bimeze imbere ya 2015 kibandanya cyari ikinyamakuru Iwacu icyo cyonyine novuga mu bintu twari dufise imbere ya 2015 gushika uno munsi kihaboneka kimeze nk'uko cyari kiri kumbure Kaburahe ntibashaka kutubwira ati natwebwe ubu turigengesera kurusha uko twabikora imbere mugabo nico novuga kikihari nk'uko cyari kihari uciye uje mu mashyirahamwe yigenga ukara amashyirahamwe makuru yari ahari nka yose yarafuswe ubu ishyirahamwe novuga risigaye ryo wari kimeze rihakwa kumera uko ryari riri ni Parsem Orikome yaragarutse ariko ndavye madosiye yahora dusohorera y'ubusuma ubu nta madosiye y'ubusuma mpora numva arashobora kugira ama analyse gusa ariko nta dosiye kumwe twara tuzumva imbere ya 2015 zigisohoka hanyuma ku ruhande rw'imigambwe uravye imigambwe yari ikomeye imbere ya 2015 uko yari itondetse ukaraba amajwi yari yagira ronka mu matora ya 2010 umbu bwa mbere hari CNDD-FDD yo nyene yo nikihani iracyatwara niyo itunganya ivyo byose ubwa kabiri hakurikira FNL yari irongowe na Agathon Rwasa cyo dufata ko ariyo yahavuye ivyara CNL haraza umugambwe yiprona uravye uko waruri nuko umeze ubu naho hagiye habamwo impinduka nyinshi hariho umugambwe MSD haraza Frodebu haraza IPD zigamibanga
umuntu yashobora gutondeka rero uci urabuti ivyo bintu twari dufite ico gihe n'ivyo dufise ubunyene hasigaye iki hasigaye iki ku ruhande rumwe umugambwe wagira kabiri wari ukomeye niyo FNL yahavuye ivyara CNL ndavye wa murongo je muri je nagira nti hasigaye umwanya ungana gute kugira ngo iyo CNL bayifute nico cyonyene ni nkuko niyumvira nti hasigaye umwanya ungana gute kugira bafute parsem hasigaye n'umwanya ungana gute kugira ngo bahagarike ikinyamakuru iwacu n'umurongo umwe bariko nibo bo ntibahagarika barashobora gufata umwanya bakavuga bati mbega ico kwemegwa ubunyene turavye amakungu turavye abandi nyene baza kutugora ubunyene dushobora kugeza hehe guhagarika ejo naho tuzogeza hehe mu guhagarika ariko umurongo bariko n'umwe n'ugufuta ico ciyumviro cose kidasa n'icabatwara igihugu niwo murongo bariko rero ibi rero bishikiye CNL je numva ari umurongo wumvikana ntibizogarukiraho nibaza ko bizobandanya bakora bibi kurusha n'ibyo ego Agathon Rwasa mwakurikiye Antoine Kaburahe na Pacifique Nininahazwe bati babona yuko ahubwo n'ubu bikiza ahubwo bizobandanya muri kahise twarabonye nko mu 2015 mwarifatikanije na Charles Nditije mu gukora urunani amizero y'abarundi mbega uno musi n'ivyanka yuko mumvikana n'uyu Nestor kugira uko ishaka bakamwegurira umugambwe muzohava musubira guca mu nzira mwaciyemwo mu 2015 canke muzokwitoza muciye mu yindi nzira nogaruka gatoyi kuco Kaburahe yariko aravuga bijanye n'ivy'amatora burya nayo matora avugwa amatora burya nta matora ya demokarasi ariho mu Burundi ibi mu nkundire ndabisigure gatoyi uyu munsi uravye ibwirizwa shingiro bemeje ngo ryatowe muri 2018 muga turazi yuko atari ko vyabaye harimwo ingingo z'agahotoro n'ikumira mu bijanye n'amatora bashizemwo ivyo byose bazishizemwo bivanye n'ivyo bari baheje kubona muri 2015 nimwibaze urasaba abitoza ibyo basaba batanga nk'impapuro ni bimwe amafaranga y'ingwati namwe umwanya wo kwiyamamaza urangana mugabo hageze gutanga intebe z'abatsinze abarose amajwi kurusha abandi bagaca bavuga yuko uwigenga ivyo vyanditse mu ibwirizwa shingiro ko wigenga kugira ngo umushingamateka abanza kuronka amajwi 40% y'amajwi yo mu karere yitojemwo aho urumva yuko ivyo ntaho vyakabaye ni ivy'i Burundi nyene ni demokarasi nyene yubatswe n'umugambwe tuzi nyene uri ku butegetsi mu Burundi uyu munsi rero ikibazo muri ko murabaza ati mbega none ubu abantu boje hamwe kujya twabigize muri 2015 yabemerewe kuja hamwe n'imigambwe ari abantu bigenga kirazira muri iyo bwirizwa shingiro ryabo uretse n'ivyo urumva yuko umaze kuvuga yuko uwigenga abwiza kuronka amajwi 40% ubu rero twofata yuko mu ntara kanaka hitoje abigenga 3 canke 4 maze bagaca batwara nka 90% y'amajwi yo muri iyo ntara iyo ntara ikaba izoba ifise n'imiburibure abashingamateka 25 mbega wocu intebe zitatu abo bashingamateka 3 bafise bose hamwe 90% izisigaye 22 ugaco ziha imigambwe n'inandi z'imigambwe badakwiza na 10%. Aho urumva yuko tugiye mu vya demokarasi wocu ufata rero yuko abanyagihugu ibyo bavuze atagaciro rifise ko agaciro gasigara gafiswe n'ufise ikirindi acurika canya agacuranura amategeko nk'uko bishatse. Ivyo rero murumva yuko nagahaze. Mugabo muti rero none tuzoca tuja mu matora gute? Tuzoyajamo uko bizoba biri kose. Ivyo arivyo byose ngo gutuje ntaba kwambuye ngo kandi ngo gutuje ntutingata. Twe turizera neza ko ibintu bizodadanuka kuko
abarundi barafise ishaka ry'uko bahindura ibintu kandi biciye mu nzira y'amatora. Twebwe rero uko bizoba byifashe muri icyo gihe niko tuzokwinjira mu matora, kandi turazi neza yuko ibintu bizohinduka biciye muri iyo nzira. Bisigura yuko niba mutazoba mwumvikanye n'uyu Nestor ibwira uko ishaka, mushobora kuzokwitoza muciye mu wundi mugambwe kuko uwo mwahorana bawubatse. Twebwe twarashinze urubanza muri sentare ibijejwe, kandi twibaza yuko nimba ubucamanza bwigenga koko, aho rero n'igipimo niho tuzobibonera, kuko ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNL mu mategeko y'umugambwe ritumwa ko n'umukuru w'umugambwe. Ibyabaye rero byatumwe ko nimba ari umushikiranganji yaritumye ko, nimba ari inde, hahonyanzwe amategeko y'igihugu, hahonyanzwe amategeko y'umugambwe. Twizera yuko nitwarenganurwa ko ibintu bizoheza bikagenda neza, tuzoheza tuyajemo muri icyo gihe nk'abanyamugambwe. Nibabandanya naho gushigikira ibidashigikirika, tuzojamo uko ibihe bizoba biri. Mugabo icyo twemerera abarundi nuko uko bizogenda kose tuzoba turi muri ayo matora. Antoine Kaburahe, murumenyesha makuru, murumvise insiguro Umushingamateka Agathon Rwasa atanga, mwumvise n'ivyo mugenzanyo Pacifique yagiye arasigura, namwe mwanabivuze kuko ari ibintu bibandanya. Uno munsi umuntu aravye byose biba mu gihugu, ikibanza c'abatavuga rumwe n'ubutegetsi murabona ko kihari koko? Unkundire Gilbert ni uri kuratubaza, mugabo unkundire mbaza akabazo gatonya. Honorable Agathon Rwasa aravuze ati ubucamanza nibwa bwigenga koko, ubu ni hagiye kubibona. Nyakubahwa Agathon Rwasa, ico kibazo uracacibaza? Icyo kibazo ndacibaza, kuko ngo agahinyuza ngo ni inzoga yuzuye umukuza, niko babivuze mu Kirundi. Umukuru w'igihugu yamarika aravuga ngo ubutungane ngo nukurira karira mbere. Turakenera kubona rero yuko imvugo ijana n'ingiro, kuko niho hagarariye ubutungane ku isonga, kandi si ukuvuga ko ibiriko biraba atabizi, si uko atabibona, naho byo mufasha wewe, byo muha akarusho mu migambi yiwiwe nk'umunyepolitike ashaka kuguma atwara. Ariko kandi hamwe no kuguma arondera gutwara, n'ineza y'abanyagihugu ibwirizwa kumuraza ishinga. Ineza y'abanyagihugu nayo rero na demokarasi kugira ngo ishinge imizi by'ukuri, nuko urwego rw'ubutungane ruba ari urwego ruhagaze neza, rudashobora guhagararira rero ineza ya bose ngo burenganure uwuri kararenganwa. Urumva yuko muri icyo gihe iyo demokarasi twozoyiririmba gushika ryari. Ariko Agathon Rwasa sijya mbere mu babare ndabakiremwo ku kabazo Antoine Kaburahe yababajije. Sijya mbere twarabibonye uko imyidogo y'amatora ihora igenda, uko imigambwe mwitwara, ariko twarabonye n'imanza ziheza zigacibwa. Mbega mufatiye kuri kahise mukaraba ko mwagiye mwitura ubwo butungane, uno munsi ho mwitetse ikindi gitangaje? Nkundire Gilbert, none ubu hahindutse iki? Niho je naciye mbabloke gatonya, kubera Honorable Agathon Rwasa yavuze ati agira arabe yuko ubuhoho ubucamanza bwigenga koko. Ubu ni iki gituma ashobora kwibaza yuko hashobora kuba harabaye impinduka? Urumva tuko tuvuga bimwe Gilbert, mbabarire. Nta kibazo ngira arashobora kubasobanurira. Agathon Rwasa mu gerageze kumuha umuco. Ivyo ndavyumva kandi na jewe ndabizi uko byifashe, mugabo burya iyo umuntu azi guhinyanyura amajambo rimwe na rimwe, urashaka kumuherekeza ukaraba aho amajambo wenyine avuga azomushikana. Kimwe coco nuko kubijanye n'izo sentare ziwacu, sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, ivyayo birugaye.
kuko bavuga yuko ingingo ishinze ari ntabanduka ntuyunguruza ntugira gute mugabo kuri ibi by'uru rubanza nubwo muri Cour Supreme muri sentare nkuru y'igihugu aho n'imiburiburi hariho icyumba gasambura amanza aha udashimishijwe urashobora gusambuza urubanza hanyuma rukatangura rukabandanya ukundi aho urumva aho harimo akarusho buke ariko uretse n'ibyo kuva na kera intahe niyo yatumye Uburundi bugira iteka intahe rero biyinaniye gutunganiriza abayitaka urumva muri icyo gihe iteka none rizoba rikifise agaciro bizaba bimeze gute kuko abaswari nibo bavuze ngo bonye umugenzi wawe ngo bariko baramumwa ngo nawe ngo burabombeka gwawe urazi ko kera bakoresha intakare n'inzembe amajambere ataratera imbere cyane niho bavuga rero ngo ukiona mwenzio ananyolewa tia kichwa chako maji hari abo yibaza rero uno munsi muri aba barundi yaba abanyepolitike yaba n'abandi bo kwibaza ngo ibiri ko birashikira jewe ibiri ko birashikira senere ngo nivyi wacu mugabo yaba uri mu bucamanza yaba uri hehe yirengagije ibyo akaraba hirya akarenganyuka ariko karakogwa izuba riva impera n'imperuka nawe nyene yozoshikirwa icyo tubona vuga nti abacamanza bohagarara nk'abacamanza bakaraba amategeko icyo avuga hanyuma ufise ubutungane agatunganirizwa uri kararenganya nawe bakamubwira ati geza ngaho garukiriza ngaho ntacyo byo batwara nuko kumbure mu Burundi rimwe na rimwe n'abantu batinya gutakaza ibibanza barimwo mugabo ntababivukiramwo kubera umuntu abishikamwo nico kimwe nuko bivamwo hageze ko bivamwo mugabo kabivamwo ufise iteka mu mutima wawe wumva amahoro ko wakoze igikorwa cy'iteka ntaco byo abitwaye Imana irafise inzira yocamo kugira ngo nubundi nawe isubire ikwirure ego Antoine Kaburahe ngira mu kwishura akabazo naye nababajije ngira mwumvise yuko gushika ubu Agathon Rwasa agifise ikizere yuko ubutungane buzomutunganiriza ariko nimba bimeze uko ubwo butungane buvugwa ko byinshi ku bwanyu uno munsi muravye uko izo nzego zose zategetswe gutunganiriza abantu muri demokarasi n'ikibanza tubona ubutungane bufise na demokarasi mu Burundi hari murabona yuko mwo kwizera ko ibyo umushingamateka Agathon Rwasa yizeye bizokunda bon jewe numvirije honorable Agathon Rwasa ivyo yavuze nugira nti tant mieux nugira nti okay namahoro kuko twebwe kawumenyesha makuru yuri kuraraba iyo code electorale turaza kushikako ingene yateguwe ingene yabaye adopté hariho amahinyu menshi kuvyerekeye ingene inzira ya demokarasi yo kubahirizwa mugabo ngaca numva honorable Rwasa avuga ati reka tubandanye tuzoraba je wumva no vuga nagira nti sinzi numva je si umunyepolitike ndabwire politike ikorwa mugabo umunyepolitike ukavuga ati oya arafise icizere afise hari umugani w'ikirundi yaciye wongora gusubiramo mugabo avuga ati azoraba ingene urwego rw'ubucimanza rwa justice ruzoheza rugatunganiriza umugambwe senere bon reka tuvyakire uko urumva jerebaza yuko tutariko turabibona kimwe mugabo reka wewe ka mu politicien ka umuntu muri opposition numva umengo aratahura ingendo y'ubutegetsi gusumba jewe uko ndayitahura mugabo jewe nguma mu kibanza canje c'umuntu abirabira
hanze reka twizere ko azotunganirizwa ikibanza aha la justice aha ubucamanza arico ibara amata avyaye amasoro mego niko bavuga ego reka tuvyakire uko ego Pacifique Nininahazwe umwumvise Kaburahe ntiyanyuzwe n'icizere umushingamateka Agathon Rwasa avuze uno munsi hari ibyo mwagiye mushikiriza vyerekana yuko hari ibintu biriko biratera byangara mu bijanye n'inkingi za demokarasi mu Burundi. Namwe ntimwumva yuko kwizera bifasha ivyo yizeye umushingamateka Agathon Rwasa bishobora kuzokunda? Icambere uvuga uko wewe abivuga bariko baragenda ndabitahura kuko ucugira uti atagize gutyo ariko ucavuga ngo agiye kugira iki kuvuga ku ruhande rumwe ndazi ko atari kijuju nawe nyene uko ubwo butungane tubuzi twese nico kimwe twese ubwo butungane turazi nyene bukora gushika uyu munsi nta mugambwe n'umwe urigera utunganirizwa biciye ngaho mu butungane ubwo butungane n'imigambwe myinshi cyane yabwituye muri prona niho byabaye kenshi cyane ahubwo rimwe na rimwe leta ikacikoresha n'izo manza nyene mu zindi ntumbero yabifise ndibuka nk'igihe hariko higwa intego y'ibwirwa shingiro yari igiye gufasha Nkurunziza kuronka ikiringo ca gatatu hariho urubanza muri Cour supreme rwa iprona nyene hagati yabo kwanditije nabo ku rundi ruhande hanyuma ivy'ugo rubanza ukabona ko muri leta babikoresheje uburyo bagenda kubwira nka Sinunguruza yari cegera c'umukuru w'igihugu ati wewe utworohereje ukatworohereza muri ibi by'ibwirwa shingiro turagufasha ugumeho mu gihe kwanditije batamwemeye kwanditije bati wewe ukashigikira bino bintu nawe ibyo mu rubanza biragenda neza ukumva ko ahubwo batomboye kuba hariho urubanza ahandi naho ubwo rubanza baca bashima kurutevya dufate nk'ubu hamwe bosanga baruciye akabona ko bitoshoboka ko basigura ingene umugambwe bawuhaye ibyo Nestor gira uko ishaka bo bico bazoca bakora urubanza bazorudindiza igihe c'amatora kigera ibintu bikimeze ukunyene bazoze kuruca nko mu 2028 ivy'amatora byose byavuyemwo muri ico gihe mu gihe umushikiranganje yamaze kwemera Nestor gira uko ishaka ko ari umukuru w'umugambwe muri ico gihe urumva bagira bati ibikiri ngaha nivyo tuba turakoresha mu kurindira ko sentare izogira ikivuze ndabibona ingene bo bashobora kubikinisha bariya kiretse habaye izindi nguvu z'inyuma kumbure zova nko mu bafasha Burundi zova mu bandi muri ico gihe leta ikagira iti akajyango sigaranye kuko hasohoka neza nuko mbwira bwa butungane nyene iti curubanza gutya mureke Rwasa bandanya arongoye umugambwe vyitwe ko bivuye mu butungane atari twebwe tumaramaye byose ni ibintu byinshi biheza bigakora muri uwo mwanya arico gituma numva ko umugambwe wo bashobora kwishura gutya bagira bati reka ibiriho byose dusigaranye tubikoreshe hanyuma tuze turabyo bihereza tubadaye twiga kumbura imikenyuro bashobora gusanga basigaranye zoba mike cyane uravye ayo mategeko uko ariko araza urabona ko amategeko kenshi y'amatora kugwa amatora nyene ageze ayo mategeko bakaca bayajanisha n'ibihari muri uwo mwanya bagerageza kuzibira uwo badashaka kwaba muri ayo matora sizi ko mwibuka nko muri 2015 batanguye kuzana ivy'amadiplome kubera ko batinya naho nyene Agathon Rwasa bavuga bati turabe ico dushiramwe kugira ngo nibize kumworohera umenga baci asanga yifise iyo diplome ico baranagiheba mu nyuma urabona nk'ubu bariko baragira bati none Rwasa twamubujije umugambwe yo basigaranye iki acagira atashobora kwitoza nk'uwigenga mu mategeko baca bashiramwo ibituma umwe wigenga biza kugorana ingene yitoza bateza kuguma bavyongereza rero niho mvuga ni ashobora gusanga marge cyo no kwita marge mu gifaransa kumbure sinzi ngeno gishira mu kirundi ivyo asigaranye ashobora gukoresha bazosanga ari bike cyane kumbure bazosanga ari bike cyane ariko ico nemeza nkuko nawe yabivuze nuko kino gitero kuri CNR atari gitero kuri yo yonyene ari gitero kuri demokarasi yose buriya demokarasi irahagaze cyane kuri uko guha umunyagihugu ubushobozi bwo guhitamwo
guhitamwo hagati ya porogaramu zibiri zitatu zine zikomeye agahitamwo iyo abona yumva ko ikwiye kumutwara. Rero ibi bagiriye umugambwe ubugira kabiri mu gihugu ni ukwanka nyene ko wa munyagihugu aronka ivyo ahitamwo, kubera ko hari amaraporo iyo bamaze guhabwa umukuru w'igihugu amubwira ko amatora azashobora kutamworohera hamwe umugambwe CNL wogenda ukomeye bafatiye ku mashavu abanyagihugu bafise mu bisata nka byose by'ubuzima bw'igihugu. Bumvirije n'abasende FDD bo nyene ishavu bafise bisanga bagira bati tukazana kaza ari umugambwe ukomeye tutavuga rumwe nabi wacu bazotora uwo mugambwe. Rero ubwo bwoba nibwo buriko buratuma bagerageza kuzibira hashoboka hose kugira ngo CNL ntironke ahica. Ivyo bikaca byikira wa munyagihugu azosanga aja mu matora atagira ugutandukanya, atagira uguhitamwo hagati y'imigambi ibiri ikomeye yorongora igihugu. Ego, Agathon Rwasa nimba mwakurikiye abo musanga ijambo muri kino kiganiro bafise amakenga nubwo mwebwe mufise icizere mbere bakanerekana yuko bashobora kubandanya bakora imikenyuro myinshi y'amategeko n'ibindi bintu bishobora kuba gutuma mutagira isaganirizo mubura n'indi mikenyuro mukoresha kugira ngo mwitoze nubwo mwavuze ko muzokwitoza. Mbega mwebwe n'ubu uye mwumvise ko babisiguye kiretse nimba atari banga mwotubwira mukizeza abanyagihugu uwo mukenyuro udasanzwe mufise ushobora kuzo mena izo nzitizi zose twumvise. Ariko Gilbert unkundiye imisegonda 30 gusa imbere yuko honorable Agathon Rwasa afata ijambo. Jewe nibaza yuko ndatahura yuko honorable Agathon Rwasa adashobora mu kiganiro nk'iki kuvuga ati ibi biriko birakogwa ndavyanse. Mu Gifaransa novuga atizo kuguma ari legaliste handi hoho murazi ingingo zifatwa. Mugabo rero nibaza yuko ngira atabitubwira hari gihe umunyapolitike ategerezwa kubona yuko lo legalisme canke gukurikiza amategeko bifise aho bigarukira akemera ati ndavyemeye umugabo wabo ndati chini ya ulinzi canke ngira mpaguruke ndavyange. Nukuvuga je nashaka ku precisement penser nkuko Pacifique abigize. Nukuvuga mwagomvye gutomora nuko ntahura ahagaze nkuko Pacifique ayivuze, kandi nawe nyene Agathon Rwasa ngira aca bitubwira mu kanya turamutahura. Mugabo ngira ngo nawe arafise nkuko muwaje neza cyane cyo n'ikibazo gitomoye, mbega none azokora iki mu gihe ibintu bigumye uko biri ubu. Ego, ngira yumvise ico mwongeye ko kukabazo nabajije. Agathon Rwasa murashobora kwishura. Ndabatahura cyane gose. Mugabo inyishu namwebwe murayizi. None ko Uburundi burimo imiliyoni 10 na zingahe. Ubo bavuze ngo bariko bigiza yo Rwasa baramwikijije. Ingorane abarundi bafise ziba zitoye umuti. Jewe nabajije uwundi aho bahereje kugira inkinamico yabo y'Ingozi shitsi Bujumbura, nabaje mbega ntubuho igitoro cyo bacabonetse. Mbega ubagasukari turakaronka bitagoranye. Muri make rero ico nababwira ni kimwe. Hariho bya bindi baciye umugani mu Kirundi ngo inkomanga yitwararitse ako mu mutwe ikamikira dodora. Mugabo aho yibaza ko hari ingorane siho zari ziri mu byukuri. Uno munsi abarundi amamiliyoni n'amamiliyoni bari mu bukene bw'ubuzura inzara. Ibiciro biduga ku munsi nta n'ingingo ubona zoba ziriko zirafatwa zukorohereza umunyagihugu canke umwene gihugu. None ga abo bantu bameze uko bamerewe uko naho badaja ku mabikoro ngo bavuge, mwibaza yuko bazoja guha amajwi abantu uti nimubandanye mudutsindagirira muri ubu bukene, muri aya magorwa, muri aya marushwa.
cyo tuma mvuga nti ibyo kwizera ego biragoye mugabo uravye ko ibintu biriko biragenda sinibaza yuko abantu bazoguma bagenda ngo bariko baraha amajwi abantu atakindi bariko barabamarira kiretse kubakenesha. Nimushake namwe murabe none ugira ngo kuva bashize ku butegetsi idolari ryavunjwa ngahe uyu munsi rigeze kurangahe, ikiro cy'ibiharage cyasumwa kurangahe uyu munsi kigeze kurangahe, kandi nibiko birasubira inyuma ahubwo bibandanya byunyuka. None abo barundi jewe sinumva yuko nukuri abo barundi bazemera yuko ngo no kubera bakuyemwo banaka ntibaje mu matora ko ari ibintu bizoca byoroha gusumba. Rero novuga nti abantu urashobora kubatwara ukabacisha ku biti ukabacisha ku mabuye uko ugomba mugabo impera n'imperuka haragira kubwira bati oya ubu rero ntiturenga ngaha none ucubigira gute. None aba barundi bamerewe uko bamerewe kugira ngo bamerewe uko bamerewe kubera Rwasa, kugira bamerewe uko bamerewe kubera senere, bamerewe uko bamerewe kubera ababatwara. Abo barundi rero nibaza yuko hazogera igihe bakabwira ababatwara bati banyakubahwa turabashimiye nimukinjure dushiraho abandi bategetsi dushaka twiyumviriye biciye mu matora atunganijwe neza. Je nuko ndavyibaza kuko isi ukuntu imeze ibintu birisubiriza nubwo bitaba bisa mugabo nizera neza yuko ibi tubona biriko birahinduka mu bindi bihugu nubwo bishobora guhinduka. None ubucamanza nubwo twavuze muri Senegal siko bwatumye ibintu bihinduka bikagenda neza, kandi ni nabwo bwari bwanabipfunze gose bukorejwe n'ubutegetsi mugabo hageze igihe ubucamanza bwaravuze buti oya ibintu byo bandanye uku kandi mura ko ibintu biriko biragenda neza. No ngaha rero byoshika sinzi ko twovyita ibitangaza biramutse bibaye mugabo byo ndakwitwa n'ibitangaza. Igikuru nuko abarundi bogeraho bagira bati ashi. Mu kurindira kumbira ko ivyo bitangaza muvuga bizokoreka, Antoine Kaburahe yabasavye gutomora mbega murishikana canke murategura kugira urundi rugamba rwo guhangana na leta ya CNDD-FDD? Kwishikana iryo jambo je sindarikunda mugabo kugira ngo nabo nyene bifuza ngo bishikana barazi neza ko je ntashobora kumusenda CNDD-FDD, barabizi neza gose. Kuko jewe ivyo bakora sindabishigiye sishobora kubishigikira. Jewe sinagiye muri politike kubera amaronko n'ukuri abantu barashaka kunyihendako. Jewe nagiye muri politike kukwanka akarenganyo, kukwanka agasuzuguro, kukwanka umwana wa mama na mpinga yanje n'ibindi byose. Dukeneye ko uburundi bw'uburundi bw'abarundi bose. Ivyo rero abantu bavyumve, tuba mu migambwe tutaba mu migambwe n'uburenganzira tubwirizwa guharanira kandi tuzobushikako igihe nicagera. Nuko niko biri. Antoine Kaburahe muravye igihagararo c'imigambwe mu Burundi mukaraba kare Pacifique yigeze ni kwabaza ati mbona inkingi za demokarasi nyinshi zagiye zirasenyukwa kubera ko kiretse imigambwe yahungabanye ibinyamakuru vyarahungabanijwe uno munsi n'amashirahamwe yigenga yategerezwa kuzaramama amwe yarangajwe. Mbega murabona yuko iyo turiko turaja tujahe hanyuma birakunda ko Uburundi busubira ku nzira no ku murongo bwariko imbere y'2005 haba mu byo kumenyesha amakuru haba mu mashirahamwe yigenga no mu migambwe? Gilbert Niyonkuru no kubwira yuko burya iyo umuntu yamaze kumviriza ingene ubwigenge buryoshe biragoye gusubira kumucutsa ako kanovera. Ariko Barundi naho bahanzwe na vyinshi batorohewe mu buzima bwa misi yose, hariho ikintu bamaze gucamwo, ikintu bamaze kumva, naho bigoye waba mu bwo kumenyesha amakuru waba muri société civile nk'uko Pacifique yavuze, sinovuga ko aragasigarira oya. Abarundi baracakunda kwigenga
naho bari gikenye naho batinya mugabo iyo muri kumuraganira iyo tuganira n'abarundi iyo tuganira n'abanyapolitike mbere nabo bitwa ko bari mu mugambo dutwara ibiri kubiraba ntibinezereye kandi bishimishije ivyo babimenye kandi nabo nyene barabizi ubutegetsi bufatiye ku gutinya gupfungwa canke kumererwa nabi canke meme kwicwa si ubutegetsi buramye oya ubutegetsi nyakuri ni ubutegetsi abantu bisanzura bakavuga ikiri ku mutima kandi iyo abantu batwawe neza n'abatware bamererwa neza nibaza rero yuko amatora ariko arategurwa n'abariko barategura boreka guhagarara mu gutera ubwoba abantu abarundi bagatora abantu biyumvamo bagatora umugambi biyumvamo kuko ivyo arivyo vyose ibintu bitegereza guhinduka ntushobora gufata abantu miliyoni zirenga 12 kubatwarira ku bwoba kubatwarira gutinya kera vyari vyoroshe baca bazana ibintu vy'amoko baca bazana ibintu vy'intara mugabo abarundi tugowe rumwe twese abahunze ni mu bwoko bwose abakenye ni mu bwoko bwose hama kandi ikindi izi ngorane twacishimo zatweretse nuko abari ku butegetsi ubwoko barimwo sibwo bukuru oya abantu barashobora kwita ngo basangiye ubwoko ariko bagakinyiza abo bantu bitwa ko bari mu bwoko bumwe nibaza rero ko twoshira imbere intwaro nziza intwaro ibere intwaro basée sur le droit ukuri intwaro ihagaze ku mategeko mategeko hama rero uyu munyakubahwa Agathon Rwasa jewe nkuko nabivuze ndatahura yuko adashobora erega boca amagiriza kugumura abantu mugabo amenye yuko sinavuga ngo amenye arabizi nawe nyine imyaka ni myinshi ari muri politike kandi yavuze ikintu canyoheye ati ntiyabigiyemo ariko arondera amarongo kandi nibaza yuko jewe aho ngize nta marongo ya Agathon Rwasa nzi nibaza yuko nabo nyene ari umuntu afise kahise gakomeye muri politike y'u Burundi mugabo amenye yuko abarundi bararushe ngira azogera igihe bamubaza bati none kuja Pacifique yavuze ati uzorindira yuko bagucira ubutungane buvuga ko bakwivye amatora ego Pacifique Nininahazwe murantunga Pacifique Nininahazwe mwumvirije abandi uko bagiye barasigura akabazo ni nkako nari mpeje kubaza Antoine Kaburahe ndabona n'umwanya uri kuriterera mbega birakunda ko bimwe mwavuga byose byagiye bisenyuka gahoro gahoro kuva mu 2005 bigaruka izo nkingi zariho zigasubiraho zosubiraho gute zisubijweho nande buriya kimwe mu byubaka demokarasi y'ukuri demokarasi mu Burundi turafise ingorane y'ingene tuyitahura umugani wa Kaburahe agitangura ico twese twita demokarasi ntitwigera tumenya ko ari ikintu kimwe tuba turiko turavuga iyo wumvirije abasende FTD bariko baravuga demokarasi basigura babandi baragiye babandi bagira bagaruke ni Mugabe hariho ibyari kiriya gihe ntimwagira uko none ubu twabahaye kugira uko wumva bariko bavuga ubwoko ico tukivuga uko kiri wumva bariko babwira bati abahutu twarabakuye ko intwaro y'abatutsi ubu rero ni mudufate ko twebwe kuguma dutwara uko niyo demokarasi mugaba akacaza ikibazo ivyo bakorera nk'abasenere bica bibavuguruza ubwo nyene je murandaba nk'iyo banyuruje umunywanyi wa senere nta mushira ku rubuga ndiko ndamutabariza
ubwo nyene uzoje kuraba ibintu bica vyandikwa hajya abantu baca bagira ico babivuze ko bose baca bagaruka bati mbega iyi ntwaro itandukaniye hehe nimwe muhora mutubwira y'72 baca bazana ubwo nyene ivyo ni ukuvuga ko igihe cose hakiriho CNL rongowe na Agathon Rwasa iyi irabateye ingorane kubera ko ibavuguruza muri bimwe bariko bahama uwundi muhutu kandi nawe nyene yagwanye iyo ntambara yo kugwanya akarenganyo abahutu bakorerwa bariko baramukinyiza bariko barabica bariko barabanyuruza ntituzi n'ibitigiri vy'abishwe abanyurujwe n'abapfunzwe muri bo uko bangana kandi nabara abahutu mu gihe abandi batwara bavuga ngo ni murabe turabahutu twabakijije ukuvuga nk'uyu ni ingorane ikomeye kuri bo rero nariko ndagira nti umva bo bavuze demokarasi bumva ico bo bariko bavuga ati intwaro twakuyeho igihe hatwara abatutsi twaraje turabahutu niyo demokarasi ku rundi ruhande abandi batari bake kandi barimwe abahutu n'abatutsi so ubwoko bumwe bubivuga bo bagira bati demokarasi uko tuyumva dukeneye intwaro irimwo ubwa mbere bw'umwidegemvyo w'abanyagihugu aho abanyagihugu bafise uburenganzira bwabo bwose bwo gusohora ivyiyumviro bwo gukora amashirahamwe ari kwinshi hari imigambwe hari ibi vya societe civile hari amasendika rero hagira ati tube dufise umwidegemvyo wacu tugira umwidegemvyo wo gusohora ivyiyumviro habeho ibinyamakuru vyigenga iyo niyo nkingi ikomeye ya demokarasi ku rundi ruhande demokarasi ni ubwo butungane bwigenga ico bita etat de droit nuko habaho ubutungane by'ukuri butunganiriza bose kandi bukanganisha bose bukagira ku mategeko gusa inkingi yindi ikomeye ni imigambwe ikomeye koko hakaba ubutwara abatari mu butegetsi bakubaha abariko baratwara mu kiringo cyabo abatwara nabo ntibinjire mu buzima bw'iyindi migambwe kikaba kizira ko aribo baja kwinjira ingene bayitunganya hanyuma hakacaza inkingi ikomeye y'amatora iki cy'amatora kirafatanye n'ingene wa mugwi wa mbere w'abafise ubutegetsi uyu munsi mumva demokarasi bavuga ko turi muri demokarasi ikora bavuga ngo hatwara abatowe ariko amatora yo muri demokarasi hari ibintu bikuru byayo nayo nuko ubwa mbere amatora y'umwidegemvyo atari amatora abantu bafise ubwoba n'amatora aba ku mugaragaro tabusuma abantu bemera ibiyavuyemwo ariko kandi birahambaye ko aba amatora ashoboza ko ubutegetsi buhinduka rero CNDD-FDD nayo ikikora ni ukukora ibishoboka byose ngo aba amatora agumizaho wa wundi iyo demokarasi itagishoboza ico bita alternance pacifique ntibikiri demokarasi kubisikanya ku butegetsi bidaciye mu nguvu ego abafise ubutegetsi uyu munsi bagatwara ejo bagatsindwa bakavaho abandi bakaza kumbura bavuyeho bakazotsinda yandi ivyo niho bavuga bati hajya ahantu hariho demokarasi ikomeye mugabo mu gihe hari demokarasi ya bamwe bagumaho bakugara mbere n'ushaka kwitoza akaca yitwa umwasi w'igihugu narumvise perezida Ndayishimiye igihe yarahira yari yanabivuze buriya umunsi arahira yavuze ati sinkeneye kuzosubira kumva abantu bavuga ngo ntibavuga rumwe n'ubutegetsi ngo none ngo batavuga rumwe na leta ngo bazobavuga rumwe nande ngo bazoca batubwira ngo batavuga rumwe sivyo demokarasi yubatse uko nyene nuko hagumaho ivyumviro bidasa umunyagihugu akaguma afise ingene ahitamwo icyanyuma rero kiza kwishura kibazo warumbajije demokarasi irafatanye kandi n'ico bita ikiganiro dialogue permanent ikiganiro gitegerezwa kugumaho hagati y'abatwara nabo batavuga rumwe n'amashirahamwe yigenga n'ibimenyesha makuru ico ni ikintu gikomeye gose muri demokarasi rero kugira bino bintu vyogarutse iyaba dufise ubutegetsi by'ukuri bwumva demokarasi bukumva ico kiganiro ariko dufite ubutegetsi butumva ikiganiro niyo uvuze ngo tuvugane bino bibazo ngo nyine bakwishura ngo ntidukeneye ngo yamagabura nyama ukamenga hari umuntu ariko arabaka inyama iyo turiko turavuga nta munsi n'umwe twe mashiramwe yigenga tuvuga ngo tuje kubaka izo nyama zanyu n'abandi sinumva bavuga inyama bavuga bati twe dukeneye amategeko yubahiriza umurundi wese tukaja mu matora meza umurundi wese agahitamwo mu mwidegemvyo rero bizogaruka gute ikibazo gikomeye umbagije bizogaruka gute biteza kubiharanira twese bizoza no kubiharanira twese na Pacifique hari akantu bakunda kuvuga mbere washaka kese witwengera bavuga ngo kirapanze kirapanze no kuvuga iki kirapanze no kuvuga yuko on ne touche pas ntibakorako
ntibakorako nako karaza mwamaze kumva ntiturekura nta kugugumwa utu twose n'utujambo duto uduslogan sigano tatubiza mu kirundi no kuvuga ivyivugo kirapanze cyaratuvunye ntibakorako yuko demokarasi aho yo ari uko yoba alternance ukuvuga kubisikanya oya hariho abarugwanye kandi kanje mu bakunda kugaruka cyane cyaratuvunye twaragifashe kirapanze kandi ni statut quo ça veut dire on ne touche pas mu mbabarire hari igihe utanga amajambo umuntu yama ariko arakoresha imisi yose mu kirundi agora guhinyanyura ariko twaragifashe twarakigwaniye kirapanze oya ni ukuvuga yuko iyo wagwaniye ahubwo nyene iyo demokarasi ukwigenga ni ukuvuga yuko wategerezwa kuba uri umuntu wumviriza abandi kuko icyatumye abafashe ibigwanisho bakagenda bagahagarika amashure bakaja kurwana bagwanya ubutegetsi nabwo butashaka iyo alternance pacifique yavuga ubu washaka ntabwo ariko baragwanya n'ibigwanisho CNDD-FDD n'ukuri uretse ivyo bindi nibaza byose bikindi kiganiro nta mwanya tugifitiye ego nibaza yuko uno munsi CNDD-FDD irafise ubutegetsi buhagije kugira ngo itunganirize abarundi itegura amatora ishire kumbure munyemereye Antoine Kaburahe mu kanya nitwabatuye turasoza ikiganiro ndabongera umwanya kugira ngo mugire icyo musaba canke inyisho mubona zokunda reka nsubize gato imbere ko ngenda kwa Agathon Rwasa Pacifique Nininahazwe yari karavuga yishura ikibazo gikomeye ukuntu za nkingi zisa nuko zasenyutse zosubiraho sinzi ko mwobandanya Pacifique mukavunagura kugira ngo ducunguze umwanya umwete narangije niko ntera ndagiza mvuga ko dutegerezwa kubigwanira iyo tuvuze kugwanira ikintu umbure mu matwi y'abagwanye bafashe umuheto bumva ko tuvuze ngo tugiye kurasa ntabwo ari ivyo jemba ndiko ndavuga kubigwanira dacite resistance dutegerezwa twese gufatanya kugira ngo kumbure ntibagufate nabi vuga ati dubwizo kubandanya kubiharanira ego imvugo yoroshe tubandanye kubiharanira mu kubiharanira kandi twumve ko ari vya twese dushire hamwe inguvu mu guharanira ivyo bintu ni ukuvuga kumbure ni naho ngira nari kuhava mpereza natangura gutanga impanuro nk'ibi vy'amatora yimirije jewe birantangaza nk'ubonye umugambwe umwe iyo bariko barawugira gutya iyindi migambwe inuma nk'icyo sinigera ndagitahura igituma bavuze bakoreye ibintu nk'ibi umugambwe CNL bukeye twumva imigambwe yose isigaye ihagurukiye rimiti ibi bintu ntibishoboka kuko ivyo mukoreye CNL nanje nejo noneho baranabibonye no muri kahise byagiye bigenda umwe bamwe banuma uwundi ashikirwa kuko yanumye uwundi gutyo rero ibi bishikiye abandi bizoreka gushikira abandi basi naho batoba bavuze inguvu biga ingene boshira hamwe inguvu muri ayo matora akurikira apfunwe yagira bati reka ibe un front commun ibe urugamba rumwe rwa twese muri aya matora twese tugiye guhangana n'uyu muntu ashaka gufuta ko mu Burundi hazi icyumviro kidasa n'iki wabo ico cozana icyizere ku barundi bahagira bati reka rero twese dushira hamwe izo nguvu no muri cyo cy'amatora bakora tuzi ko atari amatora nabyo nyine tubiherekeze kumwe bavuga kumuherekeza gushika ku mpera uba ariko arabesha reka nibyo tubijemwo twese hanyuma turabe icyo twaba tugishobora gukiza icarico ego Agathon Rwasa numvise mukunda gukoresha imvugo mbabarira amatwi uno musi twavuze yuko kuva muvuye mu muhari wagwana ico gihe mwaraje ico kimwe n'umuhari FDD murinjira musanga mu gihugu hari umwidegemvyo hari
amatora atunganijwe neza yo mu 2005 atabayemo imyidogo kandi icyo gihe abanyagihugu baraserura ikiri ku mutima biciye mu binyamakuru. Uno munsi birakunda yuko ibyo mwasanzeho kiriya gihe bigaruka biciye mu nzira yihe, ni igiki mubona cyokorwa kigakorwa nande, mubwire ko mutomora. Urugendo rwabaye rurerure. Burya haniniya nuko akenshi bamwe kubera ibihe bagiye barimbura aho batabivye, nacyo gituma ubona bica binagora gutunganya neza uko ibintu biba byaragenze. Burya urugamba kugira ngo mu Burundi hasubire kuba intwaro y'imigambwe myinshi, nubwo bamwe bibaza yuko ari ukubera ingingo yafatiwe irabore mu Bufaransa, ni ingingo yaje yisunga ivyari biriho muri Afrika mu Burundi hadasigaye inyuma, nuko hariho abantu bari baramaze guhaguruka bakemera n'ubuzima bakabuheba bagwanya izo ntwaro z'igitugu z'umugambwe umwe. Urugendo rwo kugira ngo demokarasi garuke mu Burundi burya nuko aba batware bacu batavyemera sibo barutanguye. Kugira Imana vyarabaguye ko ntibabishimira Imana, mugabo ntibace bibaza rero ngo bya byivugo Kaburahe karavuga ngo bijye hari agaciro burya vyogira. Bijya byivugo nta terambere bizana mu gihugu, bijya byivugo vyabo nta tuze nta tekane bizozana mu gihugu, kuko bijya n'ivyivugo by'abantu bagomba kwigungira ko ivyo bigungira ko kandi ubugunge nibwo bwatumye igihugu gitabagurika. Rero muti mbega none vyogenda gute? Twebwe mu kwezi kwa mbere murabizi twarasavye abantu bahagarariye ibiganiro vy'Arusha, bahagarariye amasezerano y'Arusha, ko n'ubundi bogerageza gufasha kugira ngo abarundi dusubire twicare hamwe, turabire hamwe aho igihugu kigeze, tuniyumvirire hamwe kazoza k'iki gihugu cacu. Ivyo nk'uko Pacifique yabivuze samagaburanyama na buhoro buhoro. Uwo muntu wumva avuga amagaburanyama nivyo, kuko abona yuko ivyo ashira mu mifuko, ivyo ashira arabona by'ukuri ko bihari, akabona ati aha hagize abandi bantu ibintu bigatunganwa neza, hari ivyo ndohava ntakaza. Uyo kwiyumvira ko ari amagaburanyama ndamutahura, mugabo nimba yona bamagaburanyama mugabo igihugu kigakira, igihugu kigatera imbere, ntaco vyoba vyishe. Demokarasi rero haniniya ishingiye mu kubahiriza umuntu uwo ari we wese. Uyu munsi abantu baranyagutwabo, uyu munsi abantu barangara, uyu munsi abantu baranyuruzwa. None ubu tubwira ko arivyo bagiye guharanira? Kuki batumva yuko umuntu atanakazi k'ubuzama azoza kugusaba muri leta, atana ubuplan azoza kugusaba, akakubwira ati nanje ndakeneye kumva ko nidegemvya, shinza akabutike nanje nkavuga ati nadandaje, ngize ati ngira ndopora umusenyi, ntihace haza umuntu amapete avuna ibitugu ngo kirazira ngo nejeje nyene nkora icyo gikorwa. Ivyo none twobishika ku gute? Twobishika kuko abantu baganiriye, hanyuma abantu bakamenya yuko hari ibitabangikanwa, amabanga kanaka urayarangura ku neza y'igihugu. Ushatse gukora ibyo bindi ukavuga uti aya mabanga ndakinjuye reka nje gukora biriya. Mugabo ngahe iwacu byaracanganye. Abategetsi nibo badandaza bakomakomeye, nibo bafurunisere, byose byabaye iby'iwabo. None ubundi nawe abaye uwande. Ivyo byose rero n'ibintu byasaba bimwe Pacifique yavuga, ikiganiro kirakenewe, ibiganiro hagati y'abarundi birakenewe, kuko Burundi si cibare c'umugambwe uyu canke uriya, si tongo ry'abantu b'umugwi kanaka. Oya, Uburundi bwa twebwe twese. Mugabo ubu bwa twebwe twese mu gihe intwaro itubabaye twese, idasanga yiyitiranije yonyene n'igihugu, kuko niyo ngorane nyamukuru. Kandi mwaranavyumvise bavuga burya ngo burya umugambwe nico gihugu. None ko ari imigambwe 35 hari Burundi bungahe? Aho rero novuga nti ikiganiro kirakenewe, hanyuma demokarasi abantu bagatahura yuko ubwa mbere na mbere no kubahiriza iteka n'itekana ry'umuntu uwo ari we wese, hanyuma kandi ubutwara akumva ko ari harya kugira ngo afashe umwe wese gutera intambwe aje imbere,
ntari harya mu kibanza kugira ngo acinyize uwundi kandi hakava mu mitwe y'uko demokarasi bingana n'amatora. Amatora ni imwe mu ntambwe za demokarasi kandi nayo nyene aba matora meza iyo atunganijwe neza bose babona yuko atamanyanga arimwo mu buryo atunganywa mu mategeko ayagenga n'ibindi. Ivyo rero tutarashobora kubikosora hazoririmbwa demokarasi mugabo tukiri mu ntwaro tamenye ingene no hava ndayita. Ariko Agathon Rwasa kugira ngo mijamba abandi duhave dusoza ikiganiro muravuze muti twaranditse dusaba abari barafashije mu masezerano yarusha ko bosubira kudufasha mwebwe n'ijambo rimwe urukiza mu ruzeye ku bandi bantu ico gihe ko mwanditse batarabishura hamwe bote bace ntituruzeye ku bandi bantu. Urukiza turuzeye ku barundi ubwabo. Umurundi wese atahuye yuko Uburundi ari igihugu ciwe hanyuma tukagira ingendo yuko twese tuganira iby'ubuzima bw'igihugu cacu atawuniganwa ijambo atawugunga abandi atawitwaza ivyivugo ngo abuze abandi uburenganzira bafise bahabwa n'iteka batewe n'Imana ryo kwitwa abarundi. None abo barundi bazoheza bashigwe hamwe nande kubera ko badashobora kuvugira rimwe barakeneye ubayobora kugira ngo bagondoze leta ishobore kwemera ivyo biganiro bivugwa ku bwanyu n'igiki cyo gondoza leta byokorwa nabande uno munsi ko muvuga abarundi muri rusangi. Uwari we wese arafise uruhara mu gihe uwari we wese yovuga atumbereza yuko tubwirizwa kuba abarundi tungana. Tubwirizwa kurabira hamwe ubuzima bw'igihugu twese turi hamwe tukumvikana iyo turiko turaja n'ingene dushikayo byose byokunda. Abamenyesha amakuru bagakora icyo gikorwa, abanyepolitike bagakora icyo gikorwa, abanyamashengero bagakora icyo gikorwa, ya societe civile nimba ikibaho sindabizi igakora icyo gikorwa, n'abandi imice yose y'abarundi bose tukavuga ururimi rumwe gukumva yuko duharanira ko Uburundi bw'Uburundi bw'abarundi bose atari Uburundi bw'umukuru w'igihugu wenyene canke Uburundi bw'umugwi w'abantu. Ivyo tukarondera kubivamo kandi tukabivamwo atamaraso asesetse tukabivamwo mu nzira itekanye mu nzira y'amahoro. Antoine Kaburahe Umushingamateka Agathon Rwasa ati abarundi bose baje ku kivi umwe wese ahaherereye reka ndabaze ku ruhande rw'umumenyesha makuru n'urongoye kimwe mu kinyamakuru gikomeye mu Burundi abanyamakuru bakora iki ko Agathon Rwasa bateye akamo. Ndibaza ko Agathon Rwasa asozereye neza ikiganiro twagiranye kandi cyari ikiganiro kuri Gilbert Niyonkuru wakoze cyane yavuze amajambo akomeye. Ndibaza yuko twese umwe wese mu vyajejwe akoze icyo ategerezwa gukora hanyuma abategeka abari ku butegetsi abaronse ubutegetsi reka mvuge nti abaronse ubutegetsi bahawe n'abanyagihugu kuko kera barabwiha babicishije makudeta. Aba rero bama bariko bavuga bati le conseil national bene wiki CNDF de Montonge conseil national pour la défense de la démocratie ni ikintu gikomeye biri mu nshingano biri muri devise yabo kuvuga akarangamutima k'umugambwe n'ukuri. Twategerezwa rero kuba twese baba abatwara imigambwe baba abamenyesha amakuru baba iyo societe civile nahase utwenga honorable Agathon Rwasa avuze ngo niyabe kihari burya ngo akabigatwe nka kize mu ntunge kandi ntagire umuntu yakibandanya mugabo yabivuze spontanément yabivuze ata
nukuri rero ikiganiro cyari kino ciza cyane ariko Antoine Kaburahe nawe bagije ni naco Agathon Rwasa yavuze mwebwe hari ibyo mubona byihuta nk'uturero nka dutatu amenyesha makuru bakwiye gukora baba bari hanze baba bari mu gihugu ku buryo uwo mwidegemvyo wagumye uvugwa ugaruka ku buryo ibintu bihinduka ico kiganiro gikenewe kugaruka mu gihugu kikagaruka. Gilbert Niyonkuru wari umunyeshamakuru uri hanze ikindi hanze washaka mbe twategetse ko turi hanze je nawe erega ko niyo ngorane ko azomenyeshamakuru nkawe umbagira yenda kubaze kumbe ko ngira ko ndiko ndaremesha ikiganiro biragoye ko nishura muri kano kanya ndiko ndabaza tubaza kurantunga ntaco ariko reka nishure kucyo mwabajije turi hanze kubera ko twomowe abari batuzi twakora mu binyamakuru byaturiwe nivyo yaba rero yaba wewe yabajewe kuba turiko dukorera hanze ntibisigurize mugabo reka ntaco reka twe twibagire gatonya ego je nibaza rero yuko Uburundi aho buhagaze ntahantu hagoye cyane ego reka dusabe rero aba ronse ubutesi bahawe n'abanyagihugu bafashe Uburundi bugerageze kuronka amahoro buroje muri iyo nzira ya demokarasi buje muri iyo nzira y'amatora biriko bararirimba ariko rero badahaye abico ko bari muri competition inzira yo kuja muri competition birabaje cyane uravye ntitwarushoboye kwivuga mugabo umwanya warenganye code electorale Kumbre ko tuzotunganya ikindi kiganiro cihariye kubijanye n'itegeko rivuga itunganya ry'amatora ego ariko rero ico no hereza ko jewe ku bwanje abamenyesha makuru bagishobora gukora nibakore aho bageze ego nivyo biroroshe uri hanze utararubunda ariko turazi yuko abamenyesha makuru mu Burundi baragize igikorwa gikomeye cyane sinko ndavuga bari iwacu gusa ndavuga n'abandi bose abakihari abagishobora gukora bakore iyo societe civile honorable Agathon Rwasa yavuze ati niya bikihari irahari ako gasigariye ari association zibiri cyangwa zitatu zikore abarundi barabona ivyo bariko barakora kandi abarundi turabashigikiye imigambwe isigaye ndabivuze ndabisho isigaye kuko hari imigambwe myinshi yamaze kudebukirwa kandi yamaze kuja mu kwaha k'umugambi uri ku butegetsi yigisigaye yigenga nikore hama rero twubaka Burundi abantu bidegemvya bavuga ico biyumvira badategereza kuvuga ico abariko baratwara bifuza murakoze Pacifique Nininahazwe namwe mugerageze mukoreshe iminota 2 inyishu mubona niziye giye kuvuga ndi ku ruhande rw'amashira hamwe yigenga niko Umushingamateka Rwasa yagize ati nimba societe civile kihari nibaza ko kenshi societe civile noneho bariko barayivuga kenshi iwacu usanga bavuze cyane aya mashira hamwe nk'ayaharanira hagati y'akazi na muntu yacu yirukanywe ariko societe civile ni n'ikintu kinini cyane burya amasengero amasendika iyo migwi yose y'abanyagihugu yitunganije idafatanya n'ubutegetsi ikaba itari mu ntumbero yo guca amahera yose ni societe civile niho umunyagihugu aba asigaranye ijwi ryiwe iruhande y'aba banyapolitike burya societe civile kiza yitandukanya n'aba bafise ubutegetsi n'abashaka kubushikira kugira nayo igumana ijambo ry'ingene cyaka gutwara abanyagihugu bagumana ijambo ry'ingene bashaka gutwarwa neza nabo rero iyo hageze igihe cy'amatora haba hageze igihe
igikorwa cya societe civile mbere abafise ubutegetsi kenshi batatahura societe civile ico arico kuko n'umwanya umunyagihugu agwanira amatora y'ukuri ni ukuvuga ntituze kugwanira ngo nihatsinde CNDD-FDD ngo nihatsinde CNL ngo nihatsinde Frodebu oya societe civile iza kugwanira ko CNDD-FDD iza ikomeye mu matora na programa yubatse neza tukayibona CNL iza ikomeye mu matora ifise programa nzi yayo tukayibona Frodebu iza ikomeye mu matora ifise programa yayo tukayibona hanyuma rero twebwe nk'abanyagihugu tukaja turonka ubwo burenganzira bwo guhitamwo muri abo uko dushaka dutwara rero umwe mu batwara ariko arakwega ngo bibi vyiwe gusa aba ariko araduhonyora niho rero kano kanya arako guhamagara abo bose bari muri urwo ruhande rwa societe civile ko bagwanira iryo teka ryabo ryo guhitamwo mu matora ryo guhitamwo uwo bashaka ubu dutwara siwe gihugu ubu dutwara siwe duteza gukurikira twe tugira tuti turihitiramwo kuko ntidufite na twebwe ivyumviro bimwe umwe wese afite ivyiwe ariko dushobore guhitamwo tugwanira uburenganzira bwo guhitamwo mu mwidegemvyo wacu kandi ijwi ryacu rikagira agaciro nico gituma ibi guhonyora umugambwe umwe ugira kabiri mu gihugu hageze amatora nyene twe tuvyiyamiriza kuko baba ariko batwaka rya jambo tuzohitamwo hagati yande nande mu gihe wa mbere ashobora gufuta uwa kabiri ako n'akarenganyo gakomeye kandi kaba gakorewe twebwe abanyagihugu twebwe duhitamo rero ntera kamo yaba amasengero mu Burundi yaba amasendika yaba ayandi mashirahamwe asigaye akiri muri ico gihugu ibi bintu twese dufatanye kwiyamiriza bino bintu umwe wese ahageza mvuze kwiyamiriza n'irindi jambo rigoye umuntu wese cyangwa ati none bavyiyamiriza gute umwe wese ahageza uwo mu masengero yafise ingene avuga twebwe abandi mu hagati y'akazi na mudufise uko tuvuga nabo dushobora kubwira ayandi mashirahamwe akiri mu Burundi umwe wese usanga afise aho ashobora kugeza ariko icyo ashoboye akagikora ntabe sindabibazwa urugamba tugume twumva ko ari urwa twese urwa demokarasi gumihagaze ego no kuri kano kamo Pacifique Nininahazwe arongoye fokode tugira dusozerere ko ikiganiro agahaze cy'uno munsi ariko imbere yuko ndakirangiza reka mbanze nkengurukire abatumire mpere abona nahereye Agathon Rwasa ndabakengurukire ku mwanya ugoye umufise kuba mwarose akanya ko kwitabira kino kiganiro mukanabwira abarundi bazi biriko birashikira umugambwe murimo uko mutegura kuzobandanya urugamba rwa politike. Murakoze ariko gatoyi mubinkundiye hajya nimba navuze ni societe civile nimba ikihari nukubera yuko yego amaliste nkuko n'amaliste y'imigambwe ari maremare turavyumva mugabo agacerere kabo bantu kiretse kumbura bari hanze kadutera amakenga. Murakoze karako barantunga abona n'ijambo ryo mugombye kuvuga ati abari mu gihugu nabo bikangure bakore nk'abari hanze. Yego nukuri birakenewe. Murakoze cyane kuri ako kamo mubateye nkengurukire kandi Antoine Kaburahe nibutse abadukurikira ko arongoye groupe de presse iwacu namwe mwakoze ku mwanya muto mufise mukaba mwashoboye kwitabira kino kiganiro. Urakoze Gilbert nanje ndabashimiye mugabo ndi mu buhungiro yacewe nateze ko ndi Burundi hamwe n'abamenyesha makuru dukorana kandi ndabateye intege ndabashimiye ngere babandanya bakora wakoze kuntumira nemera ibiganiro bike cyane jewe kuko n'umwanya urangora mugabo twayaze neza cyane mwakoze cyane. Murakoze nawe reka nkengurukire kandi Pacifique Nininahazwe nibutse abadukurikira ko arongoye ishyirahamwe fokode namwe mwakoze kuba mwafashe kano kanya kugaruka kandi muri kino kiganiro mukemera kuduha umwanya mu gihe dusanzwe twarabikoze ko mu kiganiro giherutse. Nukuri nanje ndabakengurukiye gabaye ubwa mbere ndibaza duhuriye mu kiganiro kimwe na Antoine Kaburahe be n'umushingamateka Agathon Rwasa ko ngize Imana akaba ari je ngiye kurangiza je mu nkundire ncishemwe akajambo kanyuma ngomba guha Agathon Rwasa
hari ibyo kenshi tuvuga iyo umuntu atakiriho ariko ni byiza kubivuga n'iyo umuntu akiriho ubwa mbere no kumutera intege igikorwa ariko nticoroshe hari umwanditsi w'umwongereza yitwa Kipling ashobora kuza kuraba poeme yiwe ivugwa cyane kenshi isubirwamwo niwe nk'agace ka mbere k'iyo poeme yiwe agira ati niwabona ibyo wubatse byose washyizemwo ingufu zawe zose z'ubuzima ukabona umunsi umwe barabisenyuye hanyuma ataninduru ubanje kuvuza bukeye ugasubira kubaka itafari rimwe ku rindi ukabandanya aravuga ibindi byinshi reka cenja ahaza guhereza arangiza avuga ngo uzobura umugabo rero jewe iyo ndavye yitwa if iyo poeme yitwa if no mu gifaransa baragira si rero niwashobora ivyo bintu vyose cyane cyane nk'icyo kubona ibyawe byose babisambura ibyo wagwaniye ubuzima bwose ariko bukeye ntunidoge ugasubira kuja gushira kuri itafari uzobura umugabo rero jewe iyo ndavye ibintu Agathon Rwasa yagiye arakorerwa muri ico gihugu yaragwanye urugamba rwiwe rutoroshe yagwanyemwo nabo bari kumwe ico gihe nari mu atahura ubu ndabyumva ubu ndabisoma nkumva ivyo ari byo ico gihe je nari mu atahura urwo rugamba rw'ico gihe ararwana hanyuma arahagarika intambara araza mu gihugu umugambwe arawukora uwo mugambwe barawugwanya barawusambura baramwicira ko abantu barawumwaka noneho arasubira arubaka ikindi kintu coalition nkuko babivuze na nditije ico biraba uko vyabaye asubira gutangura gushasha umugambwe arawubatsa ugejeje ahantu ukomeye abarundi bagira bati iruhande ya CNDD-FDD nico dusigaranye kindi dushobora guhitamwo nabo bakawushwanyagura kwa kundi nyene akabona biragiye ntacika intege ntiyigisha urwanko akabandanya kandi kavuga ati n'ubu simpevye ndabandanya igishoboka nzoguma ndiko gushikaho bizogera n'ukuri n'ubugabo sinipfuza kuzobivuga yarapfuye reka ndayimubwira kiriho n'ubugabo nabandanye agira inguvu ntibimuteshe ivyo yoba yemera abandanye gushikaho kumbure intsinzi izoboneka canke abandi baze babandaniza hazoba yarageze umuntu yiciwe abantu uko yabiciwe uravye abantu biyo bapfunzwe uravye ndanabibwire kandi n'abasenere bose kenshi barantangaza iyo ndavye incuro nakira amakuru yabo banyurujwe bishwe bapfunzwe bakorewe ibintu bitagira izina ariko bukeye ukabona babandanije na za nguvu nyene bose ndabateye intege nkuko ndaziteye abarundi bose murakoze urakoze Pacifique ariko nubwo naza n'abasezeye Agathon Rwasa babavuze mukiriho ngira mu misogonda 200 mwogira icyo muvuze kamo Pacifique bateye no mukengurukira nubwo ntavyumvise byose byagiye biracikagurika ariko l'essentiel nayumvi jewe cyo musubirangaje kumbure ntaranamenya n'ivyo ari byo bya politike kubera naranze ikintu kitwa karenganyo kuva ngira umwana mutoyi nibaza 5-6 ans uyu munsi rero siho nosubiza umugongo inyuma jewe ndemera neza yuko Uburundi bwa bose bushoboka uwo wizi akeneye n'uw'imakamba n'ivyo akeneye n'uw'irumurutana n'uwo mu Cibitoki ndemeza yuko ivy'amoko ni kirereme ko badushira ko baduhendesha bafise ibyo bariko barakamisha kuko dukeneye bimwe twese dukeneye kubaho neza twese dukeneye kugira iteka twese dukeneye gutera imbere ivyo rero tuzobishikako nitwaronka abatuyobora by'ukuri barajwe ishinga n'ineza ya bose barajwe ishinga n'ineza y'abarundi bose Uburundi Burundi atari ubuhungwa ahubwo ari Burundi bugendegwa buzamwe abantu bifuza nabo kububamwo ntibube igihugu cyama gisunika abana bacu baja kugorerwa mu gahinga bitwa impunzi bagira aho bavuka ego Pacifique ati nimwatera irindi tafari Agathon Rwasa nimba munyumva ndifuza yuko tugishika ko twese turi hamwe ego Agathon Rwasa nimba mwavyumvise ati nimwatera irindi tafari nubwo ivyo mwubatse basa n'ababisenye niho bugabo bwanyu buzogaragarira ari tafari mugiye gutera mu misogonda 10
turiko turayitera n'ukunyene reka rero ko tuticaye murakoze tuba cyane dutambuka tuja imbere ntiduhagarara ngo nukubera bariko baragira ibyo bariko baragira ngira bumvise bavyumvise nkengurukire abadukurikiye muri kino kiganiro Gilbert Niyonkuru na kiremesheje nanje ndabakengurukiye amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibane namwe. Agahaze abarundi barayamaze batigara hara mu ruganda ntibacura. Kuva Burundi bwikukira intwaro zagiye zirakurakuranwa ariko indyane muri politike ibibazo by'ubutunzi n'iterambere intwari